umuperezida wa mbere yavuye mu mugambi wanyu ugaruka umuhisi Petero Nkunziza kuri iyo ntumbero yari yatanze yo kurwanya ubukene mwishura iki? Idarapo ry'ubumwe bw'abarundi burya ntaririho sinzi. Mbega ino leta ya CNDD-FDD bigenda gute kugira ngo ikoreshe umuntu umwaka wose utaramuhemba? Haraciye igihe kitari gito leta iriko irahangana no gukura ku isoko inzoga zitemewe n'amategeko kubera ko zibangamira amagara y'abantu, twavuga ngo dusarabwayi ndetse n'izindi. Mbega umugambwe vyaranse ko mufata ingingo yo gukora izo nzoga zitemewe n'amategeko kubera ko zibangamira amagara y'abantu. N'amashinga amateka bavuga ati zikugweho kubera ko zibangamira amagara y'abantu, ako umushikiranganje w'ikiga ca leta ati zatanze amakora atari make zirafise ico cinziriza mu kigega ca leta. Ariko kandi hari no makomine amwamwe hafashe izo ngingo ati inzoga ntizemewe muri komine, ahandi ugasanga ziremewe. Mbega hariho abenege guma makomine bamwe banyagupfa abandi banyagukira. Mbega uko kuvuguruzanya kw'inzego za leta ziva no mu mugambwe murongoye birahumuritsa? Mu bisanzwe twatanze intumbero kandi na leta iri mu ntumbero, mugabo leta yumviza bose. Tuvuze tuti inzoga ntizemewe, abazikora bajya bakora inzoga zemewe zimeze neza bavuze ati mwege murajaniranya, tangura mugende mu gihugu. Hariho abantu bafata uducupa twacu, nk'ubu dufate ufise Heineken, urabona ko tunywa Heineken zivuye i Buraya. Heineken uragenda handi ugasanga irimo ji, icupa rya Heineken ririmo ji. None iyo nzoga iri mu icupa rya Heineken, dufata Heineken kare yakoze iyo nzoga canke nico bito bavuze bati tangura mutuze abantu bose bariko batekera inzoga mu macupa yacu, hama muhejeje turabe mu gihugu ngene hameze. Ngira mwarabonye mutanyera niyo vyatanguriye ko natwe twari twashavuye tuvuga tuti no twege ndababwije ukuri twe turashaka kugara ikomine yose tuti iki ni cinjira. Mugabo cyo bavuga bati abamwe ntibagwe mu mporero, reka leta ifate mu minu. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, ministre wa interieur acagenda muri noro nababura amatari batanga usesa inzoga. Mwarabonye ibirudipe bifunikije imishambara ibiki byose bagiye barasesa. Bijya rero bavuga bati tugire isekeza mu ntara zose, hanyuma cyo tubaza abanyagihugu hari urundi mwatuboneye rutemewe atoya duce tugenda rero tubane tuti ubu ntiturahejeje bari ku kivi. Rero haraheze iminsi tubona idarapo ry'ubumwe bw'abarundi ridaherekeza igihugu mu bibanza bimwe bimwe nk'uko twari tubimenyereye. Insiguro yoba ari yihe canke habaye impinduka nyabaki? Idarapo ry'ubumwe bw'abarundi burya ntaririho sinzi, sindaraba idarapo ry'ubumwe je kubera ngoma niruka sindaraba haraho itamanitse yaho rimanikwa. Ntaco reka dusabe umunyamabanga n'abanyabisata ajejwe intwaro n'amategeko azobiturabira canke yaraheze yahora manikwahe. Ega nimufate mikoro ze tuganire, ega si yahora manikwahe nahe ku mashuri yahora yamanikwa hose mu isanzwe amanikwahe. Umunyamabanga n'abanyabisata amateka avuga iki? Umunyamabanga n'abanyabisata by'amategeko amateka avuga iki? Urazosoma urabe sinzi je nzobaza nahari ikiri ntari yo kumwe kw'abarundi. Burya je gisagara bamyambira ngo kwanda yizamba harahiye nihe burya mperuka mu gisagara mu 2015 hareze imyaka 11 ngene mu barabara muhira kuduga Gitega, muhira kuduga mu Cibitoke, muhira Kamenge Bubanza, muhira amabarabara ne gusa ntaja muri quartier no kuri stade muganda je kubera umupira. Iki rero c'idarapo reka dusabe kandi ucudusomera idarapo ry'ubumwe bw'abarundi muce muri isomera murabe nzoki kwishura. Mu bijanye no gusangira intwaro hagati y'abarundi, abategetsi bakuru reka mpere ku mukuru w'igihugu icegera ciwe mutayobe ububasha bwirizwa shingiro rya 2018 ubu ryamuhaye, umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka, umushikiranganje wa mbere
reka mbe ndigereje ngaho nta gahaze mubibonamo murabye ko bapanze. yavuze ngo perezida vice perezida ngo minisitiri wa mbere ngo hari gihaze. Sinzi ko yagombye kuvuga equilibre y'ubwoko mugabo ujya urwego rwose rurigenga, urwego rwose rurigenga. Tuvuze inama nshinga amateka ngira mwarabonye yuko ni umwaka wa mbere bavuga yuko inama nshinga amateka twagize abatutsi benshi gusumbya abahutu, nico gituma hakobuswe abahutu. Ni urwego rwose rurigenga, sena irigenga tuyiharurira ukwayo amapurusantaje, assemblée nationale irigenga tuyiharurira ukwayo, executive irigenga tuyiharurira ukwayo. Ugiye kuharura ibitigiri usanga turi mu mategeko y'igihugu. Ni umutegetsi w'u Rwanda yitwa Tito Rutaremara, ni umuyobozi mukuru w'urwego nshingwa nama rw'inararibonye mu Rwanda, aherutse gushikiriza ko jenoside y'abatutsi mu Rwanda yakozwe n'abarundi. Yerekana mbere ko igihe Uburundi buriko burasaba bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bari mu Rwanda, u Rwanda nago rwababwiye ko atangorane, ariko namwe rwabahaye urutonde rw'abantu b'abarundi ngo barimwo abayobozi bakuru nago rukeneye kuko rubagiriza jenoside mu Rwanda. Ngo byarangiye mu vyansi nyene iteka ukuri n'ukuhe niyo nabo nyene bahava bavuga bati abo bantu n'imva zabo natwe tuzozisaba tuzicire urubanza, izohava bigenda gute? Tito yamutama na nyene narakuze General umwanya wo kwicara nawe turaganira mu 2007. Twebwe mu 2015 abasoda bagumye gutembagaza ubutegetsi bagiye mu Rwanda, twarasabye tuti iyo singendo ya demokrasi baduhe. 2015 haizi imyaka 11. None ivyo bindi baca baza guteranya kubera tuvuze tuduha abantu byo mu 1994, ubu haizi imyaka 32 dukuyemo 12 hari haizi imyaka 21 baterana gute? Nico cyonyene sino mu Rwanda baragoye. Nivyo muvuganye burya nuko we yavuze bijya jewe ndaza ahantu nagiye bambwira ibindi, bavuze ati kugira ngo tubahe abapucisti ngo ni muve muri Kongo iki kandi ngo mubwire ngo twege nta ngorane ngo nibaduhe ngo tuzobabaha ngo mugani bave muri Kongo. None urumva ubundi mutama ugera bayo ombudsman nawavuze ngo yavuze ngo dukabe na 94. Umva batahindagurika nibabihindagu. Urumva rero nukugenda buke buke nico gituma burya abantu barahinduka gose. Ivyo muvuganye uyu munsi namwe numviriza umushikiranganje imigenderanire yavuze ngo ivyo bintu twavuganye, ivyo bintu mukuru w'igihugu cy'Uburundi yavuze ngo navizige tuvugana canke ibintu bamubwira. Cyane baza ko bimwe atabimenya. Donc ico reka tugireke kuko umaze kubona bahindagurika ucumera nk'urindira ibintu biha umwanya. Kino kiganiro gitunganijwe hasigaye iminsi 4 gusa kugira dushikire kuwa 2026 kwezi k'umunani uyu mwaka. Ico gihe imyaka 21 izobirangiye neza mu Burundi, hatanguye ku muperezida avuye mu mugambwe CNDD FDD murongo ino musi yari Petero Nkurunziza. Mu vyo yarashize imbere n'umugambwe wiyamamariza ko ico gihe harimo umutekano n'ibindi kunywanisha abarundi, hakabamwo
n'agace kavuga ibyo kugwanya ubukene. Uno munsi inyuma ya kino kiringo giheze tutabideshe ibintu vyangombwa byankenegwa bitera bikena. Sinobidondagura, bamwe bari babivuze nawe mwabigarutseko, ariko akabazo naka hamwe umuperezida wa mbere yavuye mu mugambi wanyu ugaruka umuhisi Petero Nkurunziza, kuri iyo ntumbero yari yatanze yo kugwanya ubukene, mwomwishura iki murongozi bw'uno munsi mufatiye ku bitigiri bitangwa n'abahinga mu by'ubutunzi berekana ko urugero rwo kuduga kw'ibiciro ruriko rurashika hafi 40%, tukaba turiko tuja mu ntumbero yuko igihugu coba giteye imbere mu myaka iri imbere. Petero Nkurunziza ati umutekano, kunywanisha abarundi, kugwanya ubukene, ivyankenerwa bitera bikena. Je nagwa ndababwire, umunsi uzobeshwaho n'ugusega ugaca uvuga ku kazi ukene kwambaye costume kera twaratizanye impuzu umuntu afise urubanza yaza kwa naka ngo ntizi koti, sinzi ko bamwe bakuze ivyiko byo makoti bagitizanye. Urumva uragenda mu gihe kimwe, nivyo ndaza kugaruka ko ikintu nigeze uvuga ngaha nyene, uraja ahantu ukabona wambaye neza, mugabo bakwajije wabikuye he ngo nivyo ngo nakaya ntiki. Uburundi je narose umwanya ukuraba mbega ibi bintu ko bibura vyahora bivahe kuva 62 twikukira izi myaka 64. Je naravye mbe Uburundi bwabaho gute? Egome harigeze igihe kubera twari bwagwire, imodoka nzari bwagwire nk'akarorero, amahera yinjira ava mu ikawa nko kuri bagaza harigeze kwinjira kurimwa itoni 42 zashoka hanze. Izo zarashobora igitoro cyose mbere cyararengako kuko uwo mwimbu uravye n'abantu bari mu gihugu wari mwishi. Ico gihe igitegwa c'ikawa cari igitegwa ca leta, ni kuvuga ufise itongo umuntu akarishima yarashobora kuza kurima ikawa kandi wavuga agace yimbura. Uravye rero amafaranga yagugwa mu ikawa yaca kwira ivyankenerwa twe dukeneye hanze, duca turagenda turibaruka turagwira turarondoka kandi Imana yarahezagiye Uburundi. Ubuhoho hari umuntu nagiye ari umukenyera rugamba afise abana 24, yabyaye 4 gatatu, abyara 3 gatatu, abyara 2 rimwe, abyara 1 rimwe, imbyaro 9, abana 24. Umva kurondoka bindagize mugabo uko turondoka ntibijanye n'ingene ibindi bica vyiyongera. Tugiye kuraba rero dusanga kandi vraiment kubona tutayibonye kare canka batwaye Burundi imbere batayibonye kare, dusanga burya tubishijwe n'abanyamahanga gwifashanye apwi budgetaire, ugatekanya amahera uzokoresha mu gihugu, ubwo gutekanya muri ayo mahera uzokoresha mu gihugu. Abakozi ba leta bari mu bisata bitandukanye mu mwaka uheze barahinduriwe aho basanzwe bakorera, aha twovuga mu makomine, mu ntara ndetse n'ahandi, kandi umwaka uraheze batarahembwa, cyo kimwe n'abigisha bashasha bahawe ubuzi kandi bari guhembwa ku mafaranga leta ikoresha umwaka uheze wa 2026 ushira wa 2025 ushira 2026, kandi uko mwaka ukaba wararangiye badahembwe. Mbega amafaranga yagiye hehe? Mbega ino leta ya CNDD-FDD bigenda gute kugira ngo ikoreshe umuntu umwaka wose utaramuhemba? Abahinduriwe aho bakorera batarahembwa, ico no wikurikirana sindacishura, natwe turabavoka abanyagihugu. Burya twe turatangaje yuko umugambwe ari umwavoka, kuko umugambwe niwe wagize programme uraha leta, abanyagihugu nabo nibo batoye, cavuga tuti mwege tubavugira kuko ari aho mudashika.
icyo mu bacu bacandika kijeko kuko turabizi mu gishiraho inzego makomine byaragoranye bamwe bakavuga bati haza abahora bafite matrikire abandanya bahembwa abandi bakavuga bati haza abashasha bakavuga bati mukoresheje abahora bakora abarimu bacagenda gukora amazone musanga ari karakajagari rero ico cyo byose ni bibazo byabayemo nibaza ko bokurikirana niho nka hose no mu gisata cya Bujumbura bavuga bati abakora muri meri yarafuditse duca dukorahe sinzi bashaba bibaza aho bigeze mugato twagize kuba tugifise na twebwe mu bituraje shinga. Kindi kibazo kijanye no gukuriza abana muri uno mugambwe mwaro bivuze uheruka ibutanyerera mwashikirije yuko hari hitavye bajya abana bakiri bato mwebwe mwita ibiswi by'inkona 17,000 muravuga yuko ubuzotaha borengabo bamwe muri abo bana bari ku ntebe y'ishuri hagati aho leta y'u Burundi iravuga yuko mu byihutirwa harimo kugarukana no gukomeza kanovera k'inyigisho bamwe n'abandi baravuga yuko ibikorwa bibiri bitabangikanywa mbega umurindi wo gukuriza aba bana mu mugambwe uzobandanya cyane kubera iyo ntumbero iyo nteguro ya leta hari ikizohinduka muravuze yuko mu minsi iri imbere muzogira ingendo zishika 150 ariko kenshi abatari mu mugambwe CNDD FDD baravuga yuko iyo mugize ingendo muri ako gace bikorwa nka byose bica bihagarara bamwe bakabwirizwa kwitaba nk'inama canke bakanamikwa n'impuzu zo mugambwe mbega hajya mugize ingendo ntimworeka abandi bantu bankabarima bakarima canke abadandaza bakadandaza batwara amakinga bakatwara amakinga ko mumaze no kuvuga yuko intumbero yanyu atari yo gukomeza umugambwe umwe mu gihugu gukuriza abana mu mugambwe asha icyo nahora uravuga nahora urugira handi ntigihinduka erega ntigisubirira ibyigwa ahubwo niho gituma abana biga gituma umwana amenya icyari n'icyazoba ari ejo ega twese ibyigwa uvuga ngo kuwa mbere ngo mwiga i kuwa kabiri ngo mwiga o kuwa gatatu ngo mwigi ngo teranya indome ngo uvuga ngo imperekeranya oya si ibyo twe tuvuze gukurikirana umwana no muhira ari kumwe na mama na papa na wewe bujya baragupanze nuko batavuze iyo batagupanga ntubupanze ngaho ni kujya umwana aturikiranwa muhira yega turashobora no kutabazana rega mama babone bakenya rugamba base babone nibagumya banga bakuru babone imbonera kure bakuru babone ibiswi by'inkona bikuze rega hapo ndani kwa ndani tunamaliza urumva rero tuvuze gukurikirana si ishure rishasha riri paralele rya leta oya umwana nawe ufata iminota 20 ukamubwira uti mwana kugira uzobeho neza uzokubahe mwana kugira uzobeho neza uzokunda ibikorwa mwana kugira uzobeho neza urama umenya yuko igihugu witwa umurundi Burundi ni igihugu gifise imbibe mugabe izo mbibe zaragwaniwe uragwanira igihugu wamugifise none ibyo bisa kuja mu ishuri no gukura abantu mu ishuri asha abana nta muvyeyi numwe atakuriganya umwana wiwe twa tubivuze twa tugomba ko abavyeyi bamenya kandi twe mu kubavuze ngo gukuriza abana mu mugambi si kubigisha umugambi no kubigisha amavarera atuma baba abantu ejo nuko mutari bwashinga twagize inama n'abakenya rugamba n'abakenyezi ndanye nishobora umutamukanye umukuru w'igihugu duhejeje twasheje kubana tuti burya duhejeje kuvugana yuko tuzobabana kugira mukure neza mukure muri abantu twaciye tugira inama uko nyene aba mama 800 abana bari baje gusanganira umuvyeyi 300 tugisha inama tuti mwebwe mwipange kabisa ejo tubone muri udukumi twiza dupanze discipline turi smart igihugu ciza abana bakunda ibikorwa abana bakunda igihugu safi none ivyo nivyo wavuze ko vyo kwicira mu ishuri no ntibisa ibikorwa bihagarara asha wewe rero ushobora kuba uheruka makuru yo muri kahise umuntu yambika impuzu ngo ku nguvu
muri sene honye n'impuzu zose turazigura umwe wese yigurira gwiwe jewe nubu ugomba ufata umuntu umwe umubwire aho byabaye duce tujayo gusa kubera bavuze bati yego twarigeze muri commune Butihinda ngira SP ngira yagiye SP Buhumuza ni hari SP Buhumuza yaragiye mu aki tugiteranya intara za Muyinga Ruyigi na Cankuzo yaragendeye Butihinda sivyo ga SP yaragendeye Butihinda abana bari mu ishure bumva ngo haje SP w'intara ya Buhumuza umva bari bazi yuko SP ari mu ntara ya Muyinga abana baci mu madirisha kuza kuraba SP w'intara niniya ndende mu Burundi arega abana nabo barikiriye bakeneye kumenya nabo niyo baba bakuru aho bazotwara n'ingero zabo bameze n'imodoka zabo bafise igivyo ni ibintu bisanzwe hari Butihinda ndazi ko ari umuntu yanterefonye cyana mu telefona avuga ati no kwe twagiye kugira inama indongozi mugabana mu ishuri hari ishuri batorotse baje kuraba umu SP agize nte atwara intara ya Buhumuza ko ntibari bwayumve mu Burundi none je sinagiye amazone yose ko tabahagaritse akazi amazone amajana 51 amakomi 118 mu nyuma 42 n'intara 18 mu nyuma zitanu ntihana harimo hagarika mugabo ivyo ni babandi rero kubera batagira abantu bashavuga ngo babantwaye bandi yega turabizi ibi ibyumviro bimwe biva mu migambo ugenda uvuga uko hariho n'umuntu yavuze ngo jewe ngo nitoye ngo sinabonye ijwi ryanje nawe kugira ngo ajustifie amafaranga bamuhaye nk'umuntu yamuhaye amahera acavuga ngo yo ngo nariko hatora gahe ngo bari ntwaye n'ijwi nawe ntiyitoye adutoye ashine mpambaza ari abantu baragoye mugabo twetse cyo tuzi nta muntu numwe muna z'umugambi none ntubona ngaha ko hari kuba huzuye mugabo ushizemo ibikorwa byabaye ejo ugashiramwe abaza kuza ku mupira ugashiramwe afise imanza none mbona baje abantu kubera ikintu umunsi w'imanza aha amasengero yose afise yabikorane kwa musenyeri kwa patira abantu bose bari mu kazi kabo hacaza uri libre free usona wasiwasi na sinzi ko Doriane mukuzana aba journaliste arafata ku ngufu namubajije none baza kubushake cyangwa urafata ku ngufu nukuziragenda buke kugira ntibihave biza birahindukira ibindi